gisagara ca Bujumbura yarirongowe n'abashikiranganje babiri uw'intwari hagati mu gihugu umutekano bari kumwe n'umukuru w'isagara ca Bujumbura. Mu majambo yagiye arashikirizwa n'abo bategetsi ko ari batatu baremeje neza ko muri rusangi umutekano wifashe neza hano mu gisagara ca Bujumbura kiretse ubugizi bwa nabi bufatiye hanini ku busuma no gufata ku nguvu abakenyezi bibonekeza mu makaratiye amwe y'igisagara. Abari bitavye iyo nama ku ruhande rwabo barashikirije amakenga bafise ku bintu bimwe bituma badatekana. Aha bakaba bagarutse ku mashengero ngo yabaye umurengera bigatuma imiryango yabo idashobora kuruhuka. Baradomye kandi urutoke ku bapolisi bamwe ngo bigenza nabi mu banyagihugu. Kuri ico kibazo c'amashengero umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yavuze ko ico kibazo ngo kigiye gutorerwa umutingo kuko hari itegeko rishasha rigenga amashengero ririko ririgwa. Naye kubijanye n'ikibazo c'abapolisi bamwe bigeza mu banyagihugu bigatuma umutekano uhungabana, umushikiranganje umutekano avuga ko bagiye kubahagurukira. Ivyo abapolisi bigenza nabi twavyumvise bimwe na bimwe twari dusanzwe tubizi. Hariho abapolisi bataye umurongo baboregwa canke basaba ibiturire, abo rero tugiye kubahagurukira, ariko tugasaba cyane yuko umunyagihugu abonye umupolisi yaborewe, abonye umupolisi ari igiturire ko yo tujya kara hakiri kare kugira ngo uwo mupolisi dushobore kumufata kugira ngo tumushengeze. Eka mbere no mu minsi iza ahubwo muzobibona tugiye gufata n'ingingo yuko umupolisi wese azoba akoze amakosa yuko tuzomusezerera mu gipolisi, mwebwe abanyamakuru mubibona, kugira ngo twamirire kure abapolisi batumurongo ntibasubire gukora amakosa nkayo. Kubijanye n'ikibazo c'abanyamahanga ngo babana mu Burundi batagira ibibaranga bashobora gutera umutekano muke, umushikiranganje w'umutekano aravuga aha ingingo zishobora gufatwa. Umunyamahanga usanze ariko arakora amabi arashengezwa imbere y'ubutungane. Hariho rero n'izindi ngingo zishobora gufatwa turavye amategeko y'u Burundi, na cane harimwo mu gihe yarabaye mu gihugu atabifitiye uburenganzira ko dufata n'ingingo yo kumusubiza mu gihugu iwabo, na cane tukaca dusaba yagiye arico yarasanzwe yagirizwa mu gihugu yuko twifuza yuko atagaruka muri iki gihugu mu gihe byaboneka neza yuko arafise intumbero zo guhungabanya umutekano. Mu gihe muri kino gihe havugwa ikibazo c'abanyarwanda bamwe bariko birukanwa mu Burundi, abo bategetsi bavuga ko abantu batuvuga ko muri kino gihe Burundi bufitaniye ingorane n'u Rwanda, ahubwo bakavuga ko imigenderanire ngo ari myiza hagati y'ivyo bihugu. Ariko rero bakavuga ko umunyarwanda canke umunyamahanga wari wese aba hano mu Burundi mu gihe ngo akoze ikosa ngo ntacobuza ko afatirwa ingingo. Mu kurangiza abo bategetsi ko ari batatu hamwe n'abitavye iyo nama bagiye biyemeje ko abarongoye igipolisi hamwe n'umukuru w'isagara ca Bujumbura hamwe rero n'abarongoye amakomine ko bagiye kubonana n'abajejwe intwaro kugira bafatire ingingo hamwe mu ntumbero yo gusimataza umutekano. Bakaba basavye umunyagihugu wari wese kugira uruhara ntangere muri iyo ntumbero.